bamwe bakagira bati nyamara bino bintu ashobora kuba yaranditse ashobora kuba yashatse ahamenera kugira ngo niriya nkuru ya wa muzungu wiwe ize gushika kure. Gusto uko ndamuzi n'umuntu adakunda yuko ibintu vyiwe vyinshi bibi nkuru, ariko mugabo kandi nimba vyo bari vyo naho yoba yabishoboye, kuko nabonye nyuma yo kwandika bijya bintu atari n'ijya mbere yise aba promota abadesa nabonye byaciye bivugwa cyane. Hari abantu bavuze ngo uwo muzungu ngo wibaza ngo yuko tuce tugirane ngo tubona ngo umenga arasanzwe nibiki. Urumva bamaze kuvuga yuko uwo muzungu bamuravye babona umenga arasanzwe, stadire ko yamaze kubafata irisifi yuko gusa bamuravye nta bindi. Uno munsi Pole na Linoji ninda afise aba followers benshi. Oya ni Linoji da. None ninda twaye undi mu bubiri. Basha kuba followers Linoji afise. Pole nta nirobo. Ninda twaye undi mu bubirigi. Ni Pole twaye Linoji. Naho mbe uno munsi uwosanga uno mujama ari muri crew zaba baririmbyi bakomakomeye tuzi. Nubwo sanga nta ba followers agira. Hanyuma akambaga korana na Melanine. Hanyuma ashitse hariya akazobumvisha ati uno muririnzi namukuye hariya biruku nuku ngoma ngerageze kwipushinga. Hanyuma bakavuga bati sawa nagironke opportunity azino ntiyoza, bivuze ngo nayaviza ariko baramwimira akaboneka iyo muri Canada nibohura tegezwa guhura da. Uno munsi umuntu arakusohora amatiza agakora amafisha kidandaza mu buryo butandukanye mugabo akoresheje n'imbuga. Ni navyo vyaciye binaha ijambo aba promoter benshi bakorera ku mbuga ngurukana bumenyi, kandi atawodeha ko bafise ibintu byinshi batereye. Mugabo Big Fizzo ni wa muririmbyi utaza kumubwira ngo urumva ngo jewe ngo zana ngo amahera ngo ndakuvuge ngo canke ngo urumva ngo jewe ngo mfise ngo abantu ngo benshi ngo bankwirikirana ngo ndakuvuge, ukakubwira ati jewe muri abo benshi bankwirikirana nanje nawe urimwo. Ati rero nimba wowe unkwirikirana nta mpamvu rero kongera kubuza unkwirikirana, tiwe ko wabimenye nta kibazo. Fizzo niko yimereye arakubwira ati jewe natanguye umuziki benshi muri mwebwe harimo abatarabaho, benshi muri mwebwe mwara abafana banje. No musi rero nimba wari umufana wanje ukaba wumva wompeba ukana hasi, ivyo ntibisanzwe. Rero ushobora gusanga na Melanine nawe nyene inzira akorera mwari iyo nyene avuga ati jewe as long as nzoba ndiko ndabaha umuziki mwiza muzofana as long as ibintu vyanje bizoba bikiri requested n'abafana canke n'ababakwirikirana muri oblige ku hostinga. Ugasanga akorera muri iyo context, ugasanga ku ruhande rumwe nihagera igihe delivering ibana abantu badakunda bamupostinga bazomuheba, hagere igihe nawe ashaka kuvuga ati nkeneye mu ngarukane n'abace barabahijya bavuga ati ubu rero abantu ntibakidugusaba ngo tugupostinge kugira badukwirikirane, ahubwo wowe ni udusaba tugupostinge kugira badukwirikirana bakumenye bibuke kubaho. Aho muri ico gihe usanga bizomugora. Melanine nawe niduave tubona ikintu kubera ikije nama ndabiraba imisi yose. Urazi ko mu bintu bitumye tuzingama ngaha mu Burundi muri industry ntidusazisa ama opportunity tukajya dushaka ibintu by'iwacu ko vyiruka. Uriko urumva cyane uno munsi haraza umuntu ntumuzi uramugaye yari opportunity ubwo ukacuja kwicara ahantu dukeneye ko ibintu byacu vyiruka. Yambu cyane mwebwe mukomeza kubana natwe umunsi kuyundi kaze kandi kuwundi mwanya inkuru ari nyinshi cyane. Reka ndakwipfuriza ibihe byiza kuragenda ubana natwe uko bukeye nuko bwije mu mpande zine zigize iyi si tubayeko. Nitwa Fulgence Mika, iyi ni Mika TV. Imbere ya screen zanyu muko murabona mu bashenda mwitegute nzavura ndakwita umusesanguzi ko si Kirundi usesanga urumenga mperuka ari Kirundi. Eho tuzozana Segihembe azotubwira ibintu byinshi kabisa. Yitwa Peniel Kamikaze. Ariko gute wetirangwa n'ibyihebe? Wumvise rero iki kintu urenga hinge one more time ndakigire clear. Utanu kuraramutsa n'abantu umbwira impamvu umbwira ingene wetirangwa n'ibyihebe. Naramutsa n'abantu burya ikintu bita amasigara cicaro urakize.
amasigara cicaro ni ca kiganiro mukorana n'umuntu hanyuma ntikigire inkurikizi z'abambi canke nziza. Urumva ko atakirundi uzi rero. Amasigara cicaro kera abatama kera urazi ko bambara imbega n'utubindo. Urumva kera nta maboka yarahari, nta masuvetima yarahari. Uriko uravyumva umuntu akuza kwija imyaka 18 baramukorera akabindo, utunze agakora irubega. Urubega rero yabari impuzu twoyita yari impuzu yiteka yari costume y'uno munsi. Urubega barakubita gutya bagafunga kamanuka. Uriko urahumva hano wasanga rero yakubiseka ku kabindo n'urubega kugira fuke hepfo no harugura. Abakobwa urazi ko babakorera utuntu dufuka amabere hamwe n'utwo tubindo hepfo. Rero iyo abashinga ntahe canke abagabo bahuye bagomba bagiye kuganira bijya no musiriko tuvuga ngo ni kwirigara ngo bari ku kabare baragenda bakicara swate kwibuye canke ku giti kubera ko atakintu cyaba kiri munsi yarakuma umugabo akicara. Hari gerero yabagiye kwituma agiye kwituma ugasanga yakoresheje ivyatsi umunsi bakoresha amazi kita kwitabaza cyangwa ugasanga nta n'ivyo yakoresheje hano abikuruta ku bihome hano bakoresha ibinombe ariko ikinombe ngo kiremewe gusumbya ibibabi. Nuko rero aje kwicara rero ugasanga bujya bucafu yasohoye gasigaye kuri ryawe cyangwa kuri cya gishitsi yari yicayeko. Cya gishitsi yari yicayeko tujya twasigaye rero nitwe twitwa amasigara cicaro kubera bwaba ari ubucafu bukongera bugasigara hajya bwaba ari amasigara cicaro. C'est-à-dire ko ibanga mwaganire cyangwa umugambi mwafunditse utawushize mu ngiro wewe urumva mwayaze wa mucafu wasigara hajya bace babigeranya na biriya niho havuye amasigara cicaro. Mugabo no munsi umuntu wese avuga ngo tuzoyaga amasigara cicaro akumva ko amasigara cicaro arajya amajambo nyene mwaganiriye mutashize mu ngiro. Mugabo ko amasigara cicaro yarariye yasigaye Peniere roje waha ngiye kwitabaza se gihembe nitabaze ndenza ko karegwa ewana abo bubaho ndazi ko bazobimfasha mugira ndabitaho ariko muri comment nimba n'abakantu wari ukazi udutature cyangwa tubangurukanye ndazi ntibazoja nshobora kuba ari utwo noba nibagisha naje mugabo context niyo kabisa nuko rero kamikaze rero nayifise context nkiyo mu bisanzwe kamikaze ni jambo ry'ikiyapani. Urumva iko ndakumva ni jambo ry'ikiyapani. Iryo jambo ririmwo amajambo abiri kami kaze. Urumva kami mu kiyapani gisigura Dieu Imana. Kaze gisigura vent umuyaga nuko kami kaze mu kiyapani ukizanye mu kirundi ni umuyaga w'Imana. Nkuko bohamagara uwo vyara umwana ukamwita muyaga w'Imana umwise kami kaze mu kiyapani. Context rero yo kugira ngo ibe aba occidentaux bayizane bayigire ivyihebe nuko muri deuxième guerre mondiale urazi ko abayapani batewe mu kwivuna rero abayapani nkuko hariko haraba ingwano ya Iran na Israel na Amerika kwivuna wari wese akoresha ivyo afise nubwo ubona ko Iran bayibujije kandi ari naco gituma bayitera ngo ntirekuriwe gutunga ibigwanisho ruhonyanganda kabisa ariko bo babitunze. Hariya rero abayapani barashizemwo indege. Izo ndege rero bazise kamikaze. Kuzita rero kamikaze bazigereranije n'umuyaga w'Imana. Ni nkuko wewe twarigeze kubona imiduga yakorera mwibarabara
n'ubu iracahari yuguruye nta ugara ego ni nkuko rero byanditse ko hari inyuma ari imbere ni nkuko rero bakubwira bati yuguruye nta ugara ni imodoka zabihevye bakaca babona rero ko umuntu ikintu cyose citwa yuguruye nta ugara abihevye kandi kaze rero bobo abazungu cyangwa bariko baragwana ingwano bafatwa yuko bategwa n'indege zabihevye zanditse ko kamikaze ati rero ubonye kamikaze nabihevye rero iryo jambo kamikaze kubera bobo peut-être batari bwinjira indani ngo bamenye bati kamikaze signifique bacha bavangwa attention avec les kamikaze attention avec uwenzi bege ni nkuko hariho Burundi Airlines bafise indege bakaba bafise indege zabo zitwa Burundi Airlines zikaja gutera bakaja bavuga ati attention avec Burundi Airlines ukacuguma umenya ko Burundi Airlines ari iki ari ikintu giteye ubwoba cyangwa ikaze cyangwa ari kihe ikintu cyabiyahuzi nawe ubundi bwo kamikaze ni vandive umuyaga uhoraho umuyaga w'Imana n'umuntu wari wese ashobora no kuvyara umwana arashobora kumwita kamikaze akaba amuhaye insiguro nziza mugabo kitazogira insiguro nziza mu ba Occident n'abanyamerika bumvise kamikaze baca bamenya bati uyu yatevye akavyitirira nivyo mugabo kamikaze origine yayo niyo kandi nk'ubuntu ntumva ko ushobora kubura visa kubera iki kubera iryo zina oya si izina asanzwe nkoresha muri kamere je nkoresha izina rya Ndagijimana Peniel niryo riri official niryo zina nishwe n'abavyeyi mugabo umpamagaye Peniel kamikaze ndaryoherwa kuko ano mazina n'amazina abiri akompletana kubera iki warahisemwe ahubwo rero Peniel ku bantu basoma Bibiliya je navyawe n'abakiriso ku bantu basoma Bibiliya ni mwitanguriro sinibuka neza ibice ko ibice je birananira gufata mugabo ibintu biba biri muri Bible byinshi ndabifata ku mutwe Yakobo ariko aragwana n'umumarayika bugiye guca Yakobo umumarayika yaramubwiye ati raba bugiye guca Yakobo nunde kure ngende Yakobo aramubwiye ati sindakure kuri utampezagiye umumarayika aramaze urashaka ko ngukorera iki ati je ndashaka kumpezagira byonyene ego hanyuma mu kugenda yagiye amuhezagiye amaze kumuhezagira rero Yakobo aho hantu yagwaniye n'umumarayika yavuze ati mbonye Imana aca hita Peniel ko yabonye Imana imbona nkubone rero Peniel gisigura umva Peniel ni gisigura kubona Imana burayo gisigura mu nyonga huhoraho mu maso huhoraho mu nyonga z'Imana sadi rero Peniel kamikaze ni mu nyonga huhoraho n'umuyaga uvugira mu nyonga umuyaga w'Imana uvugira mu nyonga huhoraho sadi ko jumamagaye Peniel kamikaze ndaryoherwa cyane abantu benshi banakunda no kuvuga abantu dukunze kuganira kenshi banakunda no kuvuga yuko noba ntizera Imana muga mu bintu vya mbere je nizera n'Imana ariko hari umuntu atayizera ibindi bifatanye navyo bijyango urumva ngo haraje nakangwa kora ibi ngo nibi prema bambangira aho sindimwe ngabo Imana ndayizera kuko nama nababwiye nimba umuhwi usosa ujya busose ninda bushiramo nimba inanasi sosa ninashira ijya sukari mu nanasi bivuze ngo mu gihe utaramenya umuntu ashira isukari mu nanasi n'umuntu ashira isukari mu buki Imana iriho komera cyane mwana wa mama birumvikana ramutse abantu twigire umwanya wari umaze ashobora kwidogera abarundi bayaje badafite nate reka ndamutse bariko baradukurikira kuri Mika TV ni Ndagijimana nyene muramenyereye mugire subscribe mfise vyinshi nipfuza kubabwira umwanya wonyene ni utazobidukundira nabundi ni wadubidukundira no kuri tuzoba turi kumwe umwanya wose kuri Mika TV ndababwira vyinshi bitandukanye kuko Imana yarampaye impano yo kumenya bike mu bintu vyinshi bihari ku isi entertainment, football, histoire, n'utundi tuntu dutandukanye nukuri tuzoganira. Yes nuko tudatevye industry irimo amajambo menshi ndavuga entertainment industry ya kabiri gatanu indwi imyidagaduro hano iwacu mu Burundi ikintu tugiye kuvuga ko kiri sensitive cyane ku bantu bamwe usanga
bakunda umuntu cyane ndavuga abafana mpfamfe bo muririmbyi canke bo mu public figure wese ejo bundi hari inkuru umugabo bita Amipro yashize kuri page yiwe amena ibanga. Amipro my friend twaraganiriye no musi turi jeudi ego twaraganiriye mardi amena ibanga rigira riti ariko mbaye bubisome siho novuga neza ntarinze gufata bya ngoma inkuru ngo narayibonye ngo yavuga ngo kuri ibi nibi ngo urumva usanga wewe wivugiye ivyi wawe ugasanga urengeye akarimbo umuntu kandi ibintu mwitangazamakuru nivyemewe mu majambo yanditse nubwo mu nyuma atakiriwe neza hahizo munsi wose aragize ati DJ Phil Bite na Melanin Boy baherutse kubura visa mu gihe bari bafise ibiteramo mu kwezi kwa gatanu i Burayi ashira ko mugize ibiri zo kurira hanyuma ati Melanin akaba atari rya mbere abuze visa mbega yobari amahigwe make canke abatari bake baraza baravuga ibigiye bitandukanye ariko bagaruka cyane ku muririmbyi Melanin Boy content zagiye zikogwa bagiye bibaza ati mbega uyu musore afise yihe nyatsi nuwuhe mukoshi agendana nawo utuma bura visa abatari bake bavyandika ko cyane ariko Gusto sinzi nimba yarababaye cyangwa nimba byagenze gute mu nyuma cyandika ubutumwa bugira buti mbwira baba promoter ba Desa bavyutse umunsi umwe mu gatondo baca bumva ko baba bahinga bizi imbuga umenya ari zeho bamutandukanya blague zo kwirigara nivyo ababakurikana bakeneye nirenganira abatari bake bacu bavuga bati uyu muhungu sinijyambere akoze bino bintu ati yamara ashobora kuba ari kararengera abayita abadesa aya makuru wewe urayabonye uyavuga ko iki wayakiriye gute je narabibonye Amipro c'est mon ami kabisa turavugana kenshi imbere kenshi nubwo no mwandikira atari hafi sometimes aragaruka akanyishura sanze namurondera arandondera Gusto nawe n'umugenzi kandi kabisa bishitse tugahura turaganira nk'abantu nyene bari muri entertainment bafise n'ibintu bamaze gukorana bimwe hama imbuga nazo n'ibindi bintu nyene swate wari wese ashobora gukireye ivyiwe akabivuga by'amakuru narayabonye Amipro ariko aravuga yuko ngo Phil Bite na Melanin ngo babuze visa kandi Melanin ngo ari rya kabiri abuze visa hama ntuze nawe Gusto cara posting yo post gusa just ndamenya neza ko direct iyo poste Gusto ya postinze ari yo kuvuga Amipro kuko nimba ari yo kuvuga Amipro afise impamvu yayipostinze kuko sinibaza ko sijya mbere Gusto abuze visa nirigira kabiri kandi urumva Amipro nawe gufata umwanya akabishikiriza nawe ntiyagize nabi nk'umumenyesha makuru kuko ni kimwe mu bintu biba bikenewe yuko ashikiriza kuko genda vyumva nk'inkuru ndumva yuko Amipro amenye inkuru ko ari umuririmbyi yabuze visa ni inkuru nyene nk'izindi nkuru akwiye gutanga abantu bakazimenya ku intérêt public kujya ko umuririmbyi adashobora gusohora indirimbo ngaca yibika mu nziwe angayumvirize nabo babana cyane nabo bavukana niko n'inkuru nyinshi zimuvugwa ko ziba zikwiye kumenyekana rero kandi kimwe mu bintu bigira umumenyesha makuru no kuronka inkuru bwa mbere inkuru rero yirose ubwa mbere kuyitanga utarengeye umuntu nizere yuko atakibazo cy'inkuru narazibonye zose na ba Romano mbona bazi breaking Romano benshi baramuzi Romano numwe mu bamenyesha makuru ku isi afise ni miliyoni 30 z'abantu bamukwirikirana kuri Facebook nyabona uteranije imbuga zose afise aba followers benshi nuko ikintu abantu bamukundira n'igiki yamara Romano sina wa mumenyesha makuru yandika ama article nguze gusoma ngo uvuge ngo wow ngo iyi article ngo vraiment ngo irakosoye ngo imeze neza ashobora no kuraba article y'undi muntu akayikuramwo aka parti kamwe wewe kari interesa hama kabarika abantu abantu bagakomanta bakagira ama like
Romano ikintu abantu bamukundira na makuru ya transfer. Romano no musi twicaye ngaha kugeza mu mwaka wa 2030 ngira arazi umukinya atazoba kiri muri club. Kwa makuru swat ayahabwa n'ababanyi b'uwo mukinyi, ayahabwa nabo bavukana n'uwo mukinyi, arayahabwa n'umugore, arayahabwa n'uwo mukinyi wenyene ubwita akavuga ati inkuru iyi information ndakeneye kifita kugira ngo transfer yanje yorohe basi byose akabivuga. Hari nukumenyera umuntu mu kintu. Nibaze ko Romano arimwe mu bamenyesha makuru ashobora kubaza ibijanye na transfer mu muntu wari we wese akumva ko yo bimubwira kubera basanzwe babimuziko. Ubwivyo rero amipro kumenya amakuru yabimwe amaviza kare mbere n'amafisha ataramenyekana, kumenya amakuru yabazoja kugira ibiteramo Iburaya mu mezi 5 ari imbere. Nibaze ko ari ibintu bisanzwe ushobora gusanga nawe arakantu kiwe yavumbuye kamushira hejuru ugasanga bimeze neza. Je ntaco ndabibonamwo iri sifi gusa kabafise source sûr babategura ibiteramo mu Bubirigi canke Iburaya ari abantu bashikirana ashobora kuronka ko amakuru vyoroshe amakayatanga babimwemereye biba biryoshe kuko yakaba bataba babimwemereye baba bayamuha rimwe ntibaba basubira kuyamuha irigira kabisa. Nahereye kuri iyi nkuru ya mipro kugira ngo abantu baze kumva iyo turiko turava niyo turiko turaje. Yego. Kubera yuko maybe bishobora kuba byabaye intandaro guhera kuri iyi nkuru y'amaviza bagaca baronka n'ukundi kuntu bashobora kuvuga izindi nkuru ziri kwa Melanin Boy nyuma yuko anazanye umuzungu wo muri Canada benshi mu bakorera ku mbuga hwaniro basa nabirengagije kuvuga ko bamwe bakagira bati nyamara bino bintu ashobora kuba yaranditse ashobora kuba yashatse ahamenera kugira ngo niriya nkuru ya wa muzungu wiwe ize gushika kure. Ntawe byase je nk'ivyo sinovyanka. Mugabo je ukunda muzi Gusto. Umuntu tumaze kwicarana umwanya munini. Mugabo entertainment yaraduhugira duhuriza mu bintu bimwe bimwe. Gusto uko ndamuzi n'umuntu adakunda yuko ibintu vyiwe vyinshi bibi nkuru. Kuko harona project twigeze guhuriramwo turavuga tuti mze dukore kano kantu aravuga ngo wapi ngo je ngo ibintu vyiwanje ngo ibintu nk'ivyo ngo vy'amabeze ngo nibiki ngo je ngo wapi ntavyo nkora. Donc niko yibereyeho ibintu vyiwe birijana. Rero uno munsi umbajije kubijanye nuko yoba yagombye habe attention birashobora kuba byo canke ntibibe byo. Mugaje ku ruhande gukuntu ndamuzi mfata yuko atari byo, ariko mugabo kandi nimba vyo bari byo naho yoba yabishoboye kuko nabonye inyuma yo kwandika bijya bintu atari n'ijya mbere yise aba promoter aba desa. Nabonye byaciye bivugwa cyane, hari abantu bavuze ngo uwo muzungu ngo wibaza ngo yuko tuce tugirane ngo tubona ngo umenga arasanzwe nibiki. Urumva bamaze kuvuga yuko uwo muzungu bamuravye babona umenga arasanzwe, c'est-à-dire ko yamaze kubafata iri sifi yuko gusa bamuravye nta bindi. Abatari bake bati abo bantu wita ko arabadesa n'ubundi kubasuzugura ejo canke hirya yejo bishobora kuzogukwegera. Menga nabonye match ari we yazanditse no mu makomantere y'ijya post ati urasohora indirimbo benshi muri bo bakagupostinga atani igiceri wabahaye ati hari gihe uzoyisohora inumire. Bro, entertainment iragoye cyane cyane nk'iyi entertainment yo kumbuga ngurukana bumenyi zuno munsi. Kera mbe urazi yuko umuririmbyi atamenya ko indirimbo yiwe yasohose atavuga ngo je ngo napanze ngo no musi ko nsohora indirimbo. Kera wewe warakora indirimbo uhejeje kuyikora ukamubwira uti producer twahejeje ati ni aba journaliste rero bacanga urayibaha. Wewe wazawi wumvire indirimbo iri kiravugwa ku radio canke wumva umujournalist akurondera ngo bana ngo twarumvise indirimbo yawe ngo kwa naka ngo twarijanye ku radio ngo turiko turayivuza ngo abantu ngo barakeneye kuza kuyivugako.
umuririmbyi akaca yumva ati okay harageze ko nza kugerane kuvuga kwijya ndirimbo mugabo mu nyuma vyagiye biraza aho umuririmbyi avuga ati ku munsi munaka nzosohora indirimbo bihera ngaho bifatanye rero n'izi mbuga uno munsi umuntu arakusohora amatiza agakora amafisha akidandaza mu buryo butandukanye mugabo akoresheje n'imbuga ni navyo vyaciye binaha ijambo abapromota benshi bakorera ku mbuga ngurukana bumenyi kandi atawodeha ko bafise ibintu byinshi batereye mugabo hariho abaririmbyi bagumye muri strategy yabo ya kera nk'abo baririmbyi ngaha ndavuga nka Big Fizzo Big Fizzo ni wa muririmbyi utaza kumubwira ngo urumva ngo jewe ngo zana ngo amahera ngo ndakuvuge ngo canke ngo urumva ngo jewe ngo mfise ngo abantu ngo benshi ngo bankwirikirana ngo ndakuvuge ukakubwira ati jewe muri abo benshi bankwirikirana nanje nawe urimwo ati rero nimba wowe unkwirikirana nta mpamvu rero yo kongera kubuza unkwirikirana tiwe ko wabimenye nta kibazo Fizzo niko yimereye arakubwira ati jewe natanguye umuziki benshi muri mwebwe harimo abatarabaho benshi muri mwebwe mwari abafana banje no musi rero nimba wari umufana wanje ukaba wumva wompeba ukana hasi ivyo ntibisanzwe rero ushobora gusanga na Melanine nawe nyene inzira akorera mwari iyo nyene avuga ati jewe as long as nzoba ndiko ndabaha umuziki mwiza muzofana as long as ibintu vyanje bizoba bikiri requested n'abafana canke n'ababakwirikirana muri yo bridge ku hostinga ugasanga akorera muri iyo context ugasanga ku ruhande rumwe nihagera igihe delivering ibana abantu badakunda bamupostinga bazomuheba hagere igihe nawe ashaka kuvuga ati nkeneye mu ngarukane nawe bace baraba hirya bavuga ati ubu rero abantu ntibakidugusaba ngo tugupostinge kugira badukwirikirane ahubwo wowe ni udusaba tugupostinge kugira badukwirikirana bakumenye bibuke kuba aho muri ico gihe usanga bizomugora bivuze ngo izi post ntivyari bikwiye ko azikora izi post ntivyari bikwiye ko azikora mugabo bivana na target yiwe be hamwe yomera nka Fizzo akamara imyaka 20-30 bagikeneye Melanine hoho boca bamucikira ko batavyiyumvira mwijambo promoter unkundire gato harimo insiguro nyinshi muri izo nsiguro promouvoir muri izo nsiguro promoteur muri izo nsiguro z'aba promoter hano twege iyo uvuze promoter kenshi twumva umujya mu muntu w'umubloga akorera ku mbuga hwani hakaba n'abandi ukivuga promoter yumva event organizer canke undi muntu investinga mu myidagaduro kubera ko umuntu amaze kubashiramo amafaranga bivuze ngo no mu biteramo runaka bitegurwa he's a promoter or she's a promoter ubwo ntashobora kuzokwisanga gukoresha rino jambo kenshi nubwo muri text yasizemwe specification akashira ko abantu bo kumbuga ashobora kuzokwisanga hari igihe hazo mu event organizer akavuga ati wowe twitaba Desa yavuye ku mbuga avuga ati none ko wanyitwa Desa ubu rero kenenda guha igiteramo hama bigende gute ntibishobora kuzomukora ko muri kazo na yibandanye umviriza nakubwira ibi bintu biri inzira zibiri Melanine ni aparve na kumentena akaguma hari ntaca azoba Jojo tasire vraiment ntaca azoba ntari ibiti zoguma twa mu posting bazoguma azoguma ya postinzwe kubera iki aba consommateur de contenu baramukeneye ico ni kimwe ikigira kabiri meme babategura ibiteramo aba event organizers Melanine ni abandanya ari hejuru bro muzomukenera aba promoter bazomukenera kuko jewe ndamaze kurondera umupromoter ko jewe urabizi ko maze gukura abaririmbyi hasi kabisa je ndamaze kurondera umupromoter nkamubwira nti postingira uno muririmbyi n'indirimbo yiwe ngiyi ukumva ngo bro ngo ngaho utampaye amahera ngo nawa postinga man uwo ngo sindanamupostinga ngo ndonke ngo na like ngo n'igihumbi urumva mugabo Melanine as long as umushira ku karonka like igihumbi uzomupostinga kubera zijya like nawe urazikeneye ugira page igume ya movement canke imbuga zawe zigume ya movement as long as uzoburi mu radio ukumva abantu 10 bagutelefona bavuga ati dukeneye indirimbo ya Melanine uzomupostinga mugabo hago ubizana anabigarukako niyakoroka gasubira hasi basa zobagiye
kuko ntawe uzosubira kumwikuza n'uwo azorondera azomubwira ati braza ati jewe wapi kweri nta mwanya mfise ariko nawe ata mwanya yabaronkeye ariko rero bakavuga bati abafana benshi bashobora kuba bariko baragira mu nzira y'abapromota b'abadesi umbozi uko batagisiga kora gende manya neza yuko ibi bintu iyo aho kugusiga amavuta ahubwo bagushize hasi ikinyoma gipfunditswe neza cyangwa gituma kigaruka agera igihe n'abantu bakacemera ubu niba nta kintu maze imisi wumva yuko indirimbo ziwe zisa warama episode ya ico jewe uno musi ndiko mvuga nk'umuprofessionnel umuntu azovuga ko indirimbo za Melanine zisa ndafise studio yitwa Mirror Makers azoze ndamuhe offer yo gukora indirimbo zitatu wenyene atawundi muntu bari kumwe wenyene twumve yuko umuntu ataza kubwira ati izi ndirimbo zakozwe n'umuntu umwe w'indirimbo za Jagwa ntuzizi muri Kenya itanguye ntucyamva tuni Jagwa indirimbo za Chameleone ntuzizi mu Buganda itanguye ntucyamva tuni Chameleone indirimbo za Saida Karoli ntuzizi itanguye ntumva tuni Saida Karoli indirimbo za Rose Muhando ntuzizi umuziki utanguye kubona ndabangwa ngwizi ngwibinguniza indirimbo ibisirimba by'abanyamurenge ntubizi bitangwe n'uzamwe ibisirimba n'iby'abanyamurenge indirimbo za Israel Mbonyi zitangwe n'uvuga ati ni za Israel Mbonyi none kubera iki za Melanine arizo bokumva yuko menga niko piekole ofete ni bamumenyera ukushobora gusanga nawe arakantu kiwe ariko bivuze ngo nimba bari abantu bari ko barakitiye propaganda nawe akagomba basuzuma bashobora kuza bashira mu ntunzi bakiyongera hari n'igihe ikintu maze kubona muri entertainment bro muri entertainment hari ikintu maze kubona hari n'igihe usanga uko nyene kumushira hasi ariko kuzomuduza kuko ndaguha karorero cyari harasohotse indirimbo umenga yasohotse jo mbere indirimbo ya Bien na Alikiba harigize imisi hari indirimbo ya Diamond yasohotse iyo ndirimbo ya Diamond baguma bavuga hey rikira bice bigacika uciye hose page Instagram Facebook uri kurahumva iyo ya Bien na Alikiba nayisohotse yagize umuvuduko udasanzwe kuri YouTube cyane hari umuntu yapostinze kuri IG arataginga na Alikiba mubwira ngo none ngo nawe ngo nurihe nga ba promoter ngo baze ngo baragupostinga ngo indirimbo yawe ngo nawe ngigende ngihiganwe ni ya Diamond Alikiba yaciye azaramwishura aramubwira ati ivyo bintu ntimuze munabinyitegeko bivuze ngo kuriha promotion ikosa canke ne oya sikosa urumva kwa Alikiba babifata yuko kuriha abantu bamupromotinge sivyo vyiwe none tuvugishije ukuri Alikiba n'umuririmbyi mutoyi arakomeye cyane ibiteramo ntabironka arakomeye cyane none niba yahisemwe kwibera uko tubimuhore Alikiba ari umwe muri babaririmbyi mushobora guhurira mwibara ukamubwira ati Kiba hagarika imodoka mukaramukanya ukamubwira ati nabuze n'ivyo apata akabwira ati nyereka aho babidandaza ahubwo tunajaneho mukajanaho na Alikiba mukabijyama mukabanda ikibazo kihari nuko kuri we amakuru avuga yuko hari abandi muri timu iwe ivyo babijeriwe babikurikiranira hafi rero none uriya mugenzi we nawe ababiboneka none Melanine nawe mwosanga ariyo yiwe ariyo strategy akoresha uno munsi Fernando ntiyavuye Bujumbura ntabigitega mu gihe dusanzwe tuzi ko ari ikintu ca mbere kigoye gukorera umuziki uri kuwukorera ruguru none indirimbo yaruka gusohora ntimwayikunze hega ntirasohoka oya hari indirimbo yasohoye ya mariage yaririmbye kuri mariage mwayikunze ryari nariko ndaraba menga ifise 1600 ariko urumva mu bantu z'ivyuzi bivuze ngo ni umusaruro wo kuri internet gusa bivana rero na strategy ariko arakoresha nimwamukenera muri show ibujumbura zoza nimutamukenera azigumirayo mbere naje kubu nagikorera mw'iradiyo naje nzohava nigira kwibera hagati mu gihugu none shika ahantu ba mu rupangu rwose rurimwo byose n'ibiki ku 500 muri ko muravuga ko n'inzu Bujumbura zaduze noja gupanga gute chambrette ya 500,000
Agenda ruguru nkariha ibyo 500 bakampa urupangu rwose rurimwo n'igazo rurimwo n'ibiki hamwe muje no kuntemberera amuvuga ati twatembereye umujournaliste Peniere Kamikaze mukagandagaza muri gazo hama umwe wese nkamuha icumba ciwe akaryama hama mukavuga ati umuntu kabisa abayeho neza abayeho nk'umuntu nyene yashitse muri entertainment ni hatari. Hanyuma Gusto yazanye umuzungu mu Burundi mbe yitwa D-Boy ni wo muri Canada ni D-Boy sinabonye ari D2 ni D2 ariko numvise bavuga ko ari D-Boy niyo mpamvu nanjye nitabiriye ni D-Boy nyine niryo nyene ariko abatari bake baravuga bati nibyo wamuzanye ariko tubona umengo ntari kuri gwagwego guko azogufasha kugira ngo umuziki wawe ugere kure cyane. Wibira bivuga kwi aho rero abantu barahihendera nta muntu ashobora kuguruka ataratangura kugenda ndazi none inyoni niremwa kugira iguruke yego none uramaze kubona ivyana vy'inyoni biriko biriga kuguruka ntihajamwe ibintu vyo gutambuka kubera iki bitambuka kandi amabara bavyara yavukanye ndazi mu bisanzwe je ijyaka ya D-Boy na Melanine ukuntu ndayibona nuku Melanine ahagaze neza urumva ijyaka isusana yaka y'ama spectacle iburaya rino jina drama ntibuca bagenda yego none baza ngo bazokorera muri stade sinzi wibaza ko bazoronka sare nk'iyi basigaye badandalizamwo ngaha ya Palais des Arts bakoreramwe ngo bayuzuza abantu ndazi ubiya ntibikunda twebwe rero niho tugeze turacyara uri kuravyumva turacyara kandi byo gukora nitwiyumvire ko tuzobikora mu munsi umwe ntibishobora gukunda umuntu abikritika n'umuntu yabisanze bigeze ngaha Jendi buki bigera gukritika Diamond Tanzania ngo yagiye ngo muri mariage ngo ya P-Square guma ngo akatika ngo none ngo baje ngo Tanzania ngo barababaza ko bazi Diamond bavuga ngo ntawe bazi ariko faso yo kubabaza ko bazi Diamond bakavuga ngo ntawe bazi bavuyeho bavuze ati umuntu tugiye kumuraba wariwe ntitwari tuzi ko ari umuririmbyi twaramubonye apasa imbere yacu twari tuzi ko ari umuririmbyi none musi Diamond ntiyakoze collab na P-Square yarayifise kandi yanagiye cyane Nigeria ntibamuzi cyane none uwo musi yadafata iyo riske yo kuja muri mariage y'umwe muri bo ico kibazo ngo kibazwe nabo bagire attention yo kumenya ko ari Diamond yakoze ivyo bintu byari kumenyekana no musi bigera kumukritika ngo yagiye muri festival muri Portugal waririmba saa 4 z'igitondo none Diamond agiye muri Portugal concert yatumiwemwo ba Burna Boy ba Wizkid bande akadirimba mu gitondo cyane saa 4 z'ugitondo ikibazo kiri hehe kuri nivo ya Diamond nanje navyo kuririmba imbere ya Wizkid saa 5 saa 4 ikibazo kiri hehe gusa umuntu yaje asanga ba Wizkid bari hajya za generation nyene Melanine ariko aravuga mugabo nawe nyene kubita ba Desa yararenge umuntu yaje asanga ba Wizkid bageze hajya azikari bo baririmbyi ba mbere bakomeye bakaze babayeho muri Nigeria kabisa mugabo abandi baririmbyi bagiye bakavaye batanaririmbye kugira ba Wizkid bazoronka ayo mashance yo kuzoririmba mwayo ma festival cyane uno musi rero Melanine kubazanya ujya muntu none tutabeshanye Justin Bieber avukaye muri Canada Drake avukaye muri Canada uno musi wewe ugiye kuraba numbers mwe muri ko muvuga Melanine ngo nujya muzungu ngo biruku nuku numbers za Drake zimeze gute nta ndirimbo zifise amabiliyoni hajya amamiliyaridi afise Drake zirahari none mugomba ko Melanine n'ibihumbi 200 aja gukorokera kwa Drake ndazi oya ariko uwo twabonye kuri kubiharo byo kuri social media cyangwa kuri internet Melanine mboni wari hejuru kurusha uri naho Melanine rero ujya niwe shitura kuko Melanine ntiyo shitura Drake yo shitura Justin Bieber sinzi nibikunda
bro ehe Diamond ntakora umuziki cyane afise indirimbo zingahe ya recordingiye muri etazini kwa Dr. Dre imwe bakorana Rick Ross sinzi nayo kwa Dr. Dre ijya amafaranga asigwiwe kwa Dr. Dre ajya n'amafaranga ya Berere kujya bo guhamagara bakakubwira ati ashira mwijwi kubera uri mu brand ambassador mugabo Diamond n'umunsi aja gutemberera ni Wiz Khalifa akagenda ngo ubwira ngo amwemeze ngo yambare ngo ibishene byinshi ngo nibiki ikintu ya postinze ahubwo ntiyari Chris Brown ahubwo oya yari Wiz Khalifa okay ikintu ya postinze cyabaye igiki Wiz Khalifa ndazi Wiz Khalifa postinze kuri X yari kiri Twitter beri cyo gihe ngo yazanye ngo yaje yambaye bijuteri yose mugira attention ya Diamond guca kuri page ya Wiz Khalifa nikindi kintu eko ni yashika ngahi Tanzania canke ngaha muri East Africa niya dukankamira tuzoraba hasi kupara wewe naho yoshika ku muntu akamubwira you know Wiz Khalifa you know the guy that he posted yesterday talking about jewelry uchuvuga ati kumbe ni wewe yego ni jewe nazanye bijuteri yose muri studio kwa Wiz Khalifa studio ya Wiz Khalifa uno munsi nta ndirimbo nimwe arakorerayo mugabo aguma kwega attention y'ingene bashobora kugira ndi kumumenya hari none nimba no mujama Melanine yazanye ariyo niveau ya Melanine uno munsi akaba ari ngaha kubera iki Melanine adashobora kumukwega turetse kubeshanya nta bantu dufise ngaha bafise connection zikaze mugabo batagira aba followers barahari da ndabira DJ Paul afise aba followers bangahe ni bake none ko DJ Paul ashobora kuguhuza na Fally Ipupa kandi bakora bikabikoroha cyane uno munsi DJ Paul yoza kurondera umuntu bakaca bamuraba bakaca bavuga ati umuntu siwe gocha tuvuga ngo sivyo ndazi uno munsi Paul na Linoji ninda afise aba followers benshi oya ni Linoji da none ninda twaye wundi mu bubiri basha kuba followers Linoji afise Paul nta nirobo ninda twaye wundi mu bubirigi ni Paul atwaye Linoji naho mbe uno munsi uwosanga uno mujama ari muri crew zaba baririmbyi bakomakomeye tuzi nubwo sanga nta ba followers agira hanyuma akabaga korana na Melanine hanyuma ashitse hariya akazobumvisha ati uno muririmbyi namukuye hariya biruku nuku ngoma ngerageze kwipushinga hanyuma bakavuga bati sawa nagironke opportunity azino ntiyoza bivuze ngo nayaviza ariko baramwimira akaboneka iyo muri Canada nibohura tegezwa guhura da abatari bake bati nivyo byose ni sawa je kurone gwanje nk'umucanda bitahura byoroshe kurusha abagenzi bacu hariya je hajya ahubwo nabonye umenga akubisa hababaza ira frappe fort Melanine ukorana n'umuzungu ariko ngo ni bake bamaze kubigerako urumva umuzungu amplisa avuye hariya Gino uno munsi nayo bikanavugwa yuko uko biri kose indirimbo ishobora kuba ari y'umujya muzungu naho rero cha wimvira ishija no ku ma digital platform yujya muzungu kandi ujya muzungu afise amafaranga ashobora kuinvestisa muri ivyo bintu agapushinga indirimbo ikagera kure ujya gukora indirimbo album yose kwa Gusto ariko byose babikoreye hano nibisanzwe n'amahera makeyi cyane nta n'ibihumbi 5 vy'idolari birimo uri kurahumva aya magara video zabazimba ko General ntiyo kwemera gushutinga oya General ntiyo kwemera gushutinga none General wibaza ko katana video z'ubuntu zirimo erega General nawe arakeneye connection hari ibintu ngaha mu Burundi bikunda kutulimita ikintu kitulimita cyambere nitwigera twiyumvira ku kintu kijaye na connection uno musi genda afise abantu ata amafaranga bigeze bampa nk'ibi bintu mugabo nabakuye ko connection kandi byagenze neza urumva Melanine ushobora gusanga ujya muzungu ari connection yiwe kandi zomushikana kure cyane nuko hanyuma amaze gushika hariya bazoja ku rubuga bakore hanyuma nawe ashobore kuronka ibindi abatari bake bati rero
gukora n'ivyo kandi bizogenda neza cyane ibintu bifata umurongo atariko none bifise iyihe power kuri music industry y'u Burundi? Music industry y'u Burundi iyi collabo ya Gusto n'uyu mu byene muri Kenya bamubajije bati twizere ko ico gihe yarasohoye indirimbo na Mario hari n'indirimbo yarasohoye ati twizere ko ari wewe ugiye ya indi bavuga Mikocheni haro n'iyindi ndirimbo byene yasohoye yakunzwe cyane no iramuha n'amaturne araja nibura yarakubita amaturne no muri etazi nabonye yaragiye na etazi baramubaza bati none twizere ko ari we uje guheka umuziki wo muri Kenya tije nta muntu n'umwe twasezeranye kuko nje guheka umuziki ndiko nkora umuziki nk'umunyamuziki nk'ibintu by'iwanje as my passion nuko rero na Melanine nawe niduave tubona ikintu kubera ikije nama ndabiraba imisi yose urazi ko mu bintu bitumye tuzingama ngaha mu Burundi muri industry ntidusezisa ama opportunity tukajya dushaka ibintu by'iwacu ko vyiruka uriko urumva cyane uno munsi haraza umuntu ntumuzi uramugaye yari opportunity ubwo ukacuja kwicara ahantu dukeneye ko ibintu byacu vyiruka none atari Melanine akoranye collabo n'umunyakanada umuzungu umunatifu wo muri kandi uwo muzungu ngo yumvise indirimbo bita No Force in Love hano hantu nega kwakora ninde wundi amaze kubikora ariko amagabo biravuga ko harimo ngo na connection z'imiryango oya nawe zoba zirimwo kumva ko uwo muntu yohaguruka bro kumva ko uwo muntu yohaguruka kaza ico naco n'ikindi kintu Matugu uburorero bungahe bw'ingene Diamond yarondeye. Ni bwinshi sinyo buharura ngo ndabumare. Diamond yarondeye ama connection. Ni bwinshi kabisa. Uno musisi mbugangwa muri East Africa. Cyane. Urumva? Nuburorero bwinshi maze ufite connection irarondegwa. Pourquoi pas Melanine atobashaka kwiyinjirira muri Canada hanyuma ivyo bintu mwe mu mwagiriza abibone ari hajya. Niduvise umuhinyanyuzi abahinyanyuzi babiri bakomeye bageze muri Canada. Call the Magic hamwe na Endomike. Ko batarakora indirimbo z'abaririmbyi bakomeye hari. The Machine. Kandi ino tubemera. Nibakwishure muri comment. Bro ikintu bita connection. Nimba wumva aho uravuga ngo K Dagriti ngo yaramekinze ngo beat ngo yaririmbiye ko Wizkid. No muri za Grammy Awards aramaze kuronka ama nomination. Uri kurahumva K Dagriti? Uri kuravyumva? K Dagriti n'umunyaburaya yakuriye Buraya. Ahubwo n'umunyakanada. Uri kurahumva? Kubakurira rero hariya connection ziroroshe. Kuko aba ba Diamond bavuye ngaha muri Afrika bagiye muri Europe. Bari abantu basanzwe. Urashobora no kumwemvita muhiri wawe akaza kaharara kubera bavuga ati iyi hoteli nari kuri uno munsi ndaronsa aho ndahara n'ibintu mfungura biba byoroshe rero kumumvisha uturi nk'umu producer ukamwumvisha ati wumva gute akavuga ati iyi beat fresh no ikorera kikintu hama kayikorerako kandi gacayisohora none gasha utararonka iyo opportunity yo kubonana na Diamond uzomwandikira ngo ndafise ikintu ngo umurungikira arafise iyo attention yo kukuraba arakuzi ndazi mugabo mwaramaze guhura uramubwira ati bro ndi wa muntu twahurira muri Canada igihe kinini wewe none nimero yabayifise hanyuma mukaca muvugana kabisa rero Melanine ariko arondera network kandi ifise ikizomufasha natasamara ndikane yuko ari opportunity nziza kandi imeze neza evuze ngo je no mabwo kuvyo tumaze kuganira n'ivyo maze kutubwira twonageza ngaha